Assalamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe. Turazi ko abamizirima canke abakristo mwese mudukurikirana, nico gituma twama dutangura kubaramutsa tubifuriza umunsi mwiza kumbuhe n'ibihe vyiza. Turazi ko Allah canke Imana muba muri kumwe natwe nka Igozin TV, tukababwira ko tubakunda cane vyimva mutima, kukuntu kumbure tubona ko muba mutwitayeho, natwe tukaguma turi update. Abenshi bamwita umutwa, abenshi kumbure bakamwita yandi mazina bivanye n'akazi akora, ariko kumbure birateba arateba arava mu kindi kintu, aho abamwita umutwa canke abamwita yandi mazina yose bagarutse kumusaba. Rero ubu akaba ari umusore w'imyaka 25, aho asanzwe akoresha abakozi barenga 8 mu ruganda rwiwe rwo gukora imbabura n'imireko. Reka rero muri tubamenye yuno munsi twimanukire gato turenganya igisagara ca Gitega mu karere bita Ibwoga, kugira ngo turabe ko uwo musore Elia akiri muto cyane ariko afise ingabirano idasanzwe, atuyagire byinshi na cyane mu kazi asanzwe akora ko gukora imbabura n'imireko. Gumana nanje rero ndacari Enipro on MIC, kumbure ngenda ngukorera bimwe muba mukeneye. Neza na neza navuze ko twarenganye gato igisagara ca Gitega. Aha turi bahita ngwiki Ibwoga. Mushobora kutubwira babita bande? Cye kubisanzwe abavyeyi banje banyise nije imbere Eri, beshi banzi kuri Elias. Nuko ibintu byo gukora imbabura n'imireko wabitanguye mu uwuhe mwaka? Ibintu byo gukora imbabura n'imireko cye novuga yuko noba nabitanguye mu bihumbi 2013. Yego, imbere yo kwinjira muri ibi byo gukora imbabura n'imireko, mbega mwari musanzwe mukora imirimo nyabaki? Kubisanzwe jewe mu buzima bwa misi yose navuga yuko byo gukora imbabura n'imireko nabitanguye mpejeje ishure. Ntaraheze ishure, no kuvuga jewe niga sanzwe nkora taxi vero. Yego, nakora taxi vero hama maze guheza ishure ndabitangura kubera nabona gukora taxi vero basi naronka udufaranga dukeyi, nshashaka gukora umwuga nawo bivanye n'ivyo nize kugira mbandanye naho ntararonka akazi ka leta, mbone yuko no kuyungunganya muri duke nigiye kwishura. Ambiga ibi bintu byo gukora imbabura n'imireko haraho byo babisangiye kumbure n'ivyigwa mwakurikiranye mu mashure yisumbuye yanyu? Kubisanzwe sinovuga yuko ari byo nakurikiranye ndiko ndiga, ariko hari utunosyo dukeyi turimwo mu byo nize, kubera je nize electromechanique, harimwo ibintu byo gukora ama pièces y'amamoteri no kureviza amamoteri, ariko harimwo na toreri. Rero toreri ugiye kuyiraba ucusanga ari ibintu byo guhingura mu kintu cyo mwitore, mu kintu cy'icuma by'amabati ukagihinguramo ikindi kintu. Yego, neza na neza gutangura gukora imbabura n'imireko nyezina wabitanguye ryari neza na neza nk'akazi? Je novuga yuko nabitanguye 2013 mu 2013, ariko sinovuga ngo niho nabitanguye nyezina, naramaze nk'umwaka basi ndiko ngerageza mbona kugira ndabe ko no bimenya neza. Jinshaka kumenya amwiyumvisemwo gute canke mwamenye gute kumbure ko mufise impano yo gukora imbabura canke imireko? Isanyetse ko ndabizi, novuga yuko kw'isoko maze gukora ikintu kakijana kw'isoko abandi bariko baradandariza, ukabona goye barakiguze batariko barakinebagura bakigaya, ucubona kuri kurabimenya. Abenshi bazi ko ibi bintu byo gucura canke ibi bintu kumbure bisa n'ibimukora byo gukora ibintu by'imbabura imireko nk'ivyo, abenshi bibaza ko ari umwuga kumbure usanzwe ukorwa n'abato. Naho wewe byo bavyarakubereye intambamye na cyane nkuko ndakubona uri umujene, aho novuga ko abenshi bagenda barakwitiranya n'umutwa bivanye n'ibi bintu n'uwo mwuga wawe ukora? Kubisanzwe abantu harimo abaguhanura bakubwira ati we komeza uzoshika, abandi nabo ngo bihebe ngo bijya sibyo. Cyane uyu mugabo wacu bavuga ngo nuwabatwa. Uri kuragenda ngo akora ngo bya bintu ngo by'abato, ariko
ugaca usanga abazikenera si babatwa canke bakatwitiranya n'abandi bantu ataco bazovamwo ariko natwe tubona ko baturiko turagenda imbere ego. Abajene kumburi banka gukora ibica nk'ibiriya ngo vyo bacafuza canke vyo bacafuriza izina bakabona ko kumbure ubwabo nk'amashure bize boguma basa neza kumbure badakora ibintu vyo bacafuza canke vyo banduza ubucafu. Mbega abo bantu bo babwira iki? Kubisanzwe ni bake cyane basi bashobora kubishima ku bajene bo urumva sanga bafise ibintu ama complexe yabo kwishima muri bo niboza gukora ibintu byo guhondagura ibibarabara nico gituma rero jewe nk'abansuzugurana basi nabagwiza n'ubusa nkavuga ati jereka nkore ndabe ko nzoshika ku cyo nshaka. Akajambo nababwira nuko bokura amaboko mu mpunzu bagakora kubera beshi usanga amashure ego tuyafise aciriritse canke ageze kure ariko ugasanga ugumye muhira uvuga ati jewe ndindiye ko bampakazi kuri vya bindi niga ariko Burundi no kuvuga tuguma twiga turi beshi ariko ntibutera bwaguka kandi ubuzi nabwo ntibwiyongera bwa bundi batanga kera muri leta ngo bwiyongere no kuvuga ubu hageze yaho basi abantu badekuvra bivanye n'ivyo bize cembo naborondeza muri bijya nyene bize harimo utuntu dukeyi bakatudevelopa. Mbega aho nivyo bavyaragoranye kugira ngo uronke kumbure abamufata abamusanzwe mufashanya gukora imbabura kugira ngo ubegeranye kumbure ubereke ko nimwakora umwuga wa mukora bizotuma mwibeshaho ntabwo byo bavyarakugoye kumbure kubegeranya canke kubakoranya kugira ngo mutangure umurimo. Ni ikintu kigoye cyane kubera no kuvuga uri kurakora inyundo iravuga ni kujya kw'ingoma ngo ingoma ntigoye kwiba ariko hagoye aho uyivugiriza. Rero maze gukubita inyundo abantu bakayumva hari abaza bashaka kwiga n'abandi baza bashaka kuguca intege. Rero abaza bashaka kwiga narabakiriye hama hariho n'abandi baza bakeneye akazi. Rero abakubegeranya nimba naka wa muto ukamugira umukozi wawe arazana uwundi mukozi nawe akeneye akazi nawe waje ntumwirukana. Tuje kuriza imbabura musanzwe mukora mbega mwo dusigurira neza na neza mukora imbabura bwoko ki? Kubisanzwe kwico hari imbabura zisanzwe abantu benshi usanga bakora tubaye turayika izo zisanzwe abantu benshi basanzwe bakora jewe ego zirimwe ariko hariho n'izindi abantu benshi badakora. Je navuga nko mu gihugu ntitwa dushika 10 tuzikora. Nizibika igiti babura bitabika igiti raziganya amakara cyane kandi ikoreshwa intuzenye zibiri uburyo bubiri. Hariho aho bashobora gucanisha urukwi bagize mu guteka ifungurwa n'ahandi bakoresha amakara ariko rero hariho abantu cyusanga bihenda ngo ntibogura ngo iyo mbabura ngo kubera ngo nubundi ngo bagize ku mashiga ngo nubundi bakoresha inkwi ngo ntangorane ariko usanga ukoresheje inkwi nkeyi iyo wacetse ko iyo mbabura bitabika igiti kubera iregeranya novuga yuko yegeranya umucanwa indani muri yo kugira udugire rimwe mu iyo safuriya canke agakono watetsemo bigatuma bisha n'ingoga. Zana imbabura yabika igiti kumbure ubitwereke neza na neza ingene zibika igiti. Reka ndayibazanire. Iyo mbabura rero ukuntu imeze niye mubona ifise parti zibiri imeze suforme nk'isekuro abasekura kera ngira mucamo bibona. Urabona rero ngaha mwe umuryango aha hariko nakugazo. Rero urabona ushaka gucanisha urukwi ushaka gukoresha inkwi ibisate bibiri ningaha ariko ahindani hari akantu kameze nk'akayungiro ucugakurayo ndibaza murakabona kameze uko akaniko ucugakurayo no kuvuga isafuriya yoyo uyitereka ngaha hejuru hama urukwi rero uri kurateka
aha indani ngaha urahabona aha no kuvuga umucangwa ntuza kuja hirya no hino ariko amashiga yoyo urazi abafise impande zitatu amashiga na atatu ariko abafise n'ahantu hatatu umucangwa usohokera umwe uza gupfubusa ariko aha nta mucangwa n'umwe upfubusa kubera wiyogeraniriza ngaha indani ugaca uduga ngaha kuyisafuriya bigatuma imfungurwa zisha n'ingoga umucangwa atanu umwe upfubusa hama ubundi buryo bwo kuyitekako ucushira mwaka kayungiro aho ushaka gukoresha amakara hama ugacushirako gacuteka rero igituma rero iyi mbabura ikoresha amakara make nukubera ifise pesere nini basi iri bumba rimaze gushuha naho amakara yohera urashobora gukaranga ibiharage amavuta agasha nibarage n'ibitunguru bigasha ate amakara washizeko ari ribumba ryonyene ryashushe yego iyi rero tuyitabika igiti mbega turetse kuvuga ko mbega muhejeje kuvuga ko izi mbabura bikigitsi kumbure zifise ico zirushije izo zindi mbabura zisanzwe mbega turetse ivyo byuko kumbure dushobora kuziganya amakara canke inkwi tugarutse ku by'ubukomezi nabwo bimeze gute bitandukanye hehe n'izo zindi mbabura zisanzwe ni mbabura bikigiti icambere novuga aha inyuma hariko itore navuga ni batiri komeye cyane apana ryarinde dukoresha kwizi mbabura zisanzwe izi mbabura zisanzwe izi zikoreshwa akabati kana kigenda no kunyagara karanyagara ariko izi dukoresha ku bantu baza amabati hariho BG 28 na BG 26 na BG 30 na BG 30 rero nk'aka kanyagara akanaka BG 30 ariko iyi tuyikoresha BG 28 na BG 26 tugarutse kandi ku mireko musanzwe mukora mbega ku kijanye n'imireko naco mwokitubwira kwiki imireko mukora ni mireko bwoko ki turakora ubwoko bw'imireko butandukanye kubisanzwe urabona iki gihe nobwa yuko harawe zigyanzo zitabonekesha amabati Siyanzu zitabonekesha amabati no kuvuga hariho ukuntu bazikora mu bwoko bubiri imireko yayo. Hariho imireko ushobora gukora nk'ijya yindi nzu zisanzwe zijya amazi asesera inyuma imireko igenda iboneka. Ariko ijya nzu zitabonekesha amabati zijya umureko waho ukogwa ku buhinga butandukanye n'ujya wundi w'inyuma. Yose turayikora. Turavye akazi kanyu mukora ko gukora imbabura n'imireko mbega intambamye muhura nazo ni intambamye ki ico musaba kumbure nk'ubufasha musabiki kugira ngo mubandanye kumbure mwiyungunganya mu bijanye niyo n'umwuga wanyu wo gukora imbabura n'imireko. Ikintu je novuga ko nosaba babona je ndakora nk'ubu izi mbabura dukora izibika igiti cy'akamaro cankwe izindi zose izi ntoyi hari machine basi izikora bigatuma komande inyaruka cyane hama n'imireko hariho imashini igufasha kuzinga ujya mureko wa metalike ujya mureko wa metalike nk'ubu tuburose tuwukore tumara amasaha menshi turiko turawukora kubera iyo mashini atayihari rero nosaba abijejwe bajejwe gufata mu nda bajene barabe badushikire bagira ico bakoze barabe ibikorwa byacu aho bigera hama nabo bashiremwe ukuboko nuko bazaba bakoze cyane kubo bakeneye kurangura canke kugura imireko musanzwe mukora canke imbabura musanzwe mukora mbega mushobora gutanga aga contact canke nimero ka telefone kugira ngo bazibe barondere kubisanzwe boshobora kudutora ku nimero ya telefone reka mpere kuri WhatsApp ni 68 66 18 95 ama telefoni sanzwe nayo ni 71 453 487 na 68 646 380 irindwi na rimwe ngo mu Kirundi irindwi na rimwe amajana 453 amajana 487 mubona genda bona bose mukorana bamwe n'abana ariko abana b'abahungu kumbure n'abapapa kubera iki ntigenze mbonamwo umwigeme mbega abigeme bo ibi byo gukora imbabura n'imireko ntavyo boshobora canke kirazira ico je navuga ko ataco
nibaza ko cyane kubera nta mukobwa n'umwe arabinsaba kubisanzwe je novuga yuko natanguye ndumwe abo bose wasanze hano nabagiye barabinsaba bansaba yuko boza gukora nta mukobwa n'umwe arabigera kubinsaba ariko hariho umwe yigeze kubinsaba n'ubu ndacamurindiriye ko azoronka umwanya hamaza akore agirese turabe ko abishobora abishoboye acakora ndibaza niyo mwagaruka muzomusangamo mbe area mwoba mwubatse twubatse wabuze wabuze umwigeme mushobora kubihuriza hamwe cyane aya ntiharagera ntiturakwiza imyaka kubera iki mutubatse kandi mbona muronka kanoti je novuga yuko biriko biraza tiko turarondeza akagufa kiwaca aho kamijukiye ko muri rubavu umunsi nagatoye namwe muzoca mubimenya nzobibabwira mbiga nk'umuntu yadukurikiranye ari mu Kirundo canke mu Cankuzo imuyinga imakamba mu Ruyigi kumbure no mu zindi ntara zitandukanye kumbure ashitse Gitega yofata direction iyahe kugira ngo neza na neza ashike ku ruganda iwawe kubisanzwe ushaka kuza kuri uruganda rw'iwanje nukuvuga ufata barabara rya Bujumbura Gitega uje uva mu gisagara ca Gitega ugomba ugere kuri brasserie hari ahantu ibitaro by'abatariyano bita ngo ni ku Kiyoja ucufata ibarabara rimanuka rikunda gucamwa imodoka zigiye gutora umusenyi ku ruzi aho hantu bahita ku Ingomo umanutse ni nko ku metero 100 ubashitse uvuye ku kaburimbi reka tubashimire cyane kumbure turabona ko muri mu mirimo nibaze ko n'ikindi gihe twabakeneye tuzobaronka murakoze namwe Ibibaye TV.